kaze mu gihe c'impemburo. Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga mu gitabo ca Daniel gice ca mbere. Daniel gice ca mbere cose. Mu mwaka ugira gatatu, Yehoyakimu umwami w'Abayuda ari ku ngoma, Nebukadineza umwami w'i Babuloni yaje gutera i Yerusalemu arahakikiza. Umwami Imana agabura Yehoyakimu umwami w'Abayuda mu maboko yiwe. Bona ibintu vy'imbombovu bimwe vyo mu ngoro y'Imana abijana mu gihugu c'Shinari mu nzu y'Imana yiwe. Ashira ivyo bintu mu nzu y'ububiko bw'iyo Mana. Nuko umwami abarira Ashpenazi umukuru w'inkone ziwe kuzana bamwe mu Bisirayeli bo mu nda y'ingoma nabo mu bapfasoni b'imisore batagira agasembwa ariko b'indanga, bari uburyo mu vy'ubwenge bwose, b'abahanga mu vyo kumenya, b'insorongozi mu vy'ubwenge kandi babereye gukora ibwami, kugira ngo abigishe inyandiko y'Abakaludaya n'ururimi rwabo. Nuko umwami agera ingaburo bahabwa iminsi yose ivuye ku vy'umwami afungura no ku giturire yuhira, kandi ko bagaburirwa imyaka 3 ngo nihashira babone gukorera umwami. Nuko muri bo mu muryango wa Yuda hari Daniel na Hananiya na Mishayeli na Azariya. Nuko uwo mukuru w'inkone abita ayandi mazina. Daniel amwita Beluteshaza, Hananiya amwita Shaduraka, Mishayeli amwita Meshaki, Azariya amwita Abedunego. Maze Daniel agira imigabo mu mutima kutazokwihumanisha ivyo kurya vy'umwami canke igiturire yuhira. Nico catumye yinginga uwo mukuru w'inkone kugira ngo ntiyihumanye. Nuko Imana ituma Daniel akundwa n'umukuru w'inkone, amutera imbabazi. Maze umukuru w'inkone abwira Daniel ati, ndatinya umwami Segaba, yabagereye ingaburo z'ivyo murya n'ivyo munwa. Vyomera bite ababonye mwonze mu maso mudasa n'abandi basore b'urunganwe rwanyu? Muzoba muncishije umutwe ku mwami. Nuko Daniel aca yinginga umubwiriza wa mukuru w'inkone yashize kuraba ivya Daniel na Hananiya na Mishayeli na Azariya. Ati, ndakwinginze utugerageze twebwe abasavyi bawe iminsi 10, baduhe indya z'isoromano aba arizo turya n'amazi yo kunywa. Uheze witegereze mu maso hacu no mu maso y'abasore barya ku vyo kurya vy'umwami, maze uko uzobona bimeze aba ariko uzotugenza twebwe abasavyi bawe. Nuko abemereye iryo jambo, abagerageza iminsi 10. Iyo minsi 10 ishize, asanga amaso habo ari heza kandi bayagayaga ku mubiri kurusha abandi basore bose barya ku vyo kurya vy'umwami. Nuko umubwiriza aca bakura kuri vya vyo kurya bashingiwe no ku giturire bari bakwiye kunwa, abahindya z'insoromano. Maze abo basore uko ari 4, Imana ibaha gukerebuka no ku buryo mu vyo bigisha vyose no mu bwenge, kandi Daniel yari n'ubwenge bwo gutahura ivyerekanwa vyose bo n'inzozi. Nuko iyo minsi igeze, umwami yari yarashize ko babazana umukuru w'inkone abashikana imbere ya Nebukadineza. Nuko umwami aganira nabo, ariko muri bose ntihabonetse uhwanye na Daniel na Hananiya na Mishayeli na Azariya. Nico catumye bagirwa abo gukorera umwami. Mu ijambo ryose ry'ubwenge no kumenya, ico umwami yababaza yasanga barusha abanyamareba n'abapfumu bose bo mu gihugu ciwe cose ibetangabo 10. Nuko Daniel aguma ngaho gushitsa ku mwaka wa mbere umwami Kuro ari ku ngoma. Imana ishimigwe ijambo ryayo. Mukundwa, ndagomba dusange kuri ijambo riri ku murongo w'8 uvuga ngo, maze Daniel agira imigabo mu mutima kutazokwihumanisha ivyo kurya vy'umwami canke igiturire yuhira. Igiturire nico ivyo kunwa. Nico catumye yinginga uwo mukuru w'inkone kugira ngo ntiyihumanye. Nuko Imana ituma Daniel akundwa n'umukuru w'inkone, amutera imbabazi. Ijambo ndagusangiza niri, ugira imigabo yo gutungana muri intango y'umwaka n'imisi yose.
kenshi mu ntango z'umwaka abantu barafata ingingo bakagira imigabo, nzogerageza gutunganya ibi, nzogerageza gukosora ibi, nzogerageza guteza imbere ibi byagenda neza, nkosora ibi bitagenda neza. Abavuga ati nzogerageza kugira siporo nk'ibiro, aravuga ngo nzogerageza kuza ndaryama kare mpindure amasaha, abandi akavuga ati nzora mfungura ibi, abandi nzogerageza kwiga ururimi ntarinzi, nzokwiyandikisha aho bigisha icongereza, abandi igifaransa, abandi nzogerageza kwiyandikisha ngire ayandi mashure ayo naciriye hagati, ngire kaminuza, abandi ngire masters, abandi gutyo. Hari imigabo abantu bagira, ariko Bibiliya yatore ngo Daniel agira imigabo mu mutima kutazokwihumanya. Mukundwa, mu byo ukora byose ugira imigabo yo kutihumanya, aho uri hose, mu byo urimo byose, mu mvugo, mu nyifato, mu ngiro, ukubaho kwawe kose. Imana ishimwe cyane, kuko iyo ngingo uyifashe Imana nayo iba mu ruhande rwawe. Ngo nuko Imana ituma Daniel akundwa n'umukuru w'inkone, amutera imbabazi. Ni ijambo dukunda kuvuga rya faveur, ngo Imana nta cizi zo kwima abagenda batunganye. Oh haleluya! Ngo kandi Imana nta cizi zo kwima abagororotse. Uhitemo kugororoka uyu munsi, uhitemo guhimbara Imana uko bimeze kose, ico bisaba cyose. Uhoraho agushoboze, uhoraho agutera iteka, bikunde bishoboke. Aho wanka kwihumanya, aho wanka gutrisha mu ishure, aho wanka ibyo gusambana n'umukoresha canke n'umwigisha canke n'urya ngo aragukura ku kazi cara kwima amanota, ureke wanke kwihumanya, Imana izobana nawe. Yosefu ngo yanse kwihumanya, Imana ibana nawe. Yanse gukora ivyo bakuru be bakora, Imana ibana nawe. Muka Potifara amubesheye aja mu ibohero, naho nyene Imana ibana nawe. Imana ibana nawe n'ab'imitima itunganye, n'ab'imitima imenetse, n'abahisemo kuyihimbara. Imana ikugwirize nk'uko yabagwirije, ngo ibaha ijambo ry'ubwenge, ibaha gutona, ibaha gusa neza ku mubiri, ivyo n'amagara meza. Iyo uhisemo iyo ngingo, Imana nayo ija mu ruhande rwawe, iguha amagara meza muri uyu mwaka, iguha ubwenge, iguhe kunguka mu cyo ukora cyose, ugira ikiganza ciza ku cyo ukoze ko cyose, ushimwa n'Imana n'abantu. Imana iguhezagire, ubisengere, ugende witeze kugirirwa neza n'Uhoraho. Urakoze kudutega yompi. Imana igushoboze, nkundira ndagusengere. Uhoraho, ndakweretse uyu yanteze amatwi, ndagusabye ngo umushoboze, kuko ibi ntawo vyishoboza atari mpwemu wawe, kuko turabanyantege nke, biratugora, ariko turazi ko dushobozwa byose na Kristo aduha inkomezi. Wa undi mpwemu yera akorera muri twebwe, aradushoboza kuguhimbara Kristo, aradushoboza kuguhimbara Data. Urakoze kumvise ugusenga kwacu, amaraso ya Yesu atweze twese, kandi mpwemu yera aturongore mu nzira zo kugororoka uyu mwaka wose n'imyaka yose dusigaje muri iyi si. Urakoze kumvise ukwingenga kwacu kandi kubidukoreye, turavyizeye, turavyakiriye, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen kan amen. Mugire umunsi mwiza, mugire umugoroba mwiza, bivana naho muherereye muri ko muratwumva ubutumwa. Muragahezagirwa mu vyanye no mu banyu. Murakoze cyane.